wibaze icakindi wibuke kigukora ku mutima wawe nanje ugira icyo unkoreye mwami uno munsi ibikorwa byawe bimeze gute mwene data haleluya uno munsi ibikorwa byawe bimeze gute suzuma abantu buno munsi turabona umuntu ari mu kibazo runaka hakwiyumvira dukora iki tumutabare gute ariko twirukira kuja kumuvuga ngo mbega naka mwamenye ibyabaye muri ugwiwe ubuhoho byanse we abana bagwaye kwashi haleluya haleluya negeze guhura n'ibihe bene data nimubone tugenda hari gihe duhura hari umwaka negeze guhura musi mugenza we yahuye n'ikibazo nigikukora wowe nk'umukozi w'Imana nigikukora nk'umuntu yirirwa kuwa gatandatu yicaye imbere y'Imana kugira ngo Imana izivuga ati hari abo yatabaye nanje umunsi ngire ndamutabara haleluya bene data dukorera Imana nk'abazopfejo dukorera Imana tuyikunze kora ikintu tita umva apana kuvuga ngo burya n'umwansi wanje gucanke n'umugenzi wanje wowe gikore utavuga ngo we azomhorera nawe hari icazo kora uvuga uti Imana iki ucandike haleluya hari umunsi kujya Maradekari kujya Imana irya joro yabuze amahoro ikaje mu bubiko by'ibikorwa byiza hari umunsi Imana izoje mu gitabo igasoma ibikorwa byiza wakoze ikavuga ati harageze haleluya haleluya nagenda kubwira ko ibikorwa ukora bizogutobara kandi bizogukura huri haleluya uno munsi nimba waje ngaho ubwira Imana ngo Mana ngo ndashaka gira icukoze gikora ku mutima w'Imana gira icukoze hahandi n'Imana ivuga ati ehego unyiganize intebe y'Imana haleluya kora ibikorwa binyiganize intebe y'Imana ibura amahoro ivuga ati no ndabirambiwe ibintu nanje ndavuye hasi ngira ico nkora mwene data haleluya korera Imana utisunze yuko wa mustegaza kuronka inyungu si uwo munsi burya ibikorwa dukora ntibizodufasha muri kazoza dushaka kubikora uno munsi ariko ejo daboro ejo ntuzibizohura navyo hari naho ivyo bikorwa uri kurakora uno munsi bizogutabara ejo kuko intambamyi ziri ejo hawe hazoza ntazuzi ejo hawe ntahozi ivyo uzohura navyo ntavyuzi ndakwingize mwene data nuvuga ngo izitirire hakiri kare izitirire bigishoboka kuko gishobora gushika ahantu utagishoboye uno munsi ushobora kuba uri capable gukora ikintu runaka uri kuracirengagiza kandi iyo ugikora ejo kizokuvuganira ejo mu bibazo byawe hazoza kuko ejo uzohura navyo ntavyuzi haleluya ibyo uzohura navyo ejo ntavyuzi uno munsi kora ukorera Imana mona numva abantu bavuga ngo tugiye abakozi ba leta cyangwa abandi bakora amahera ugasanga barafata amahera hariho amahera makenya bagenda kubika ngo ni intega bizoza haleluya nimba bagira intega bizoza by'amafaranga uyu munsi nawe gira intega bizoza by'ibikorwa byiza bizokuvuganira ejo bajya bagiye kubika amafaranga kugira ejo niyo baje muri panso cyangwa niyo bagira ibibazo runaka bize bibafashe ndakwingize mwene data no munsi nawe gira ububiko bw'ibikorwa bizokuvuganira ejo haleluya 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 hari ikintu pasiteri yavuze imisi yose cyama kimfasha yaravuze ngo isengesho uno munsi nafashe igikorwa n'isengesho ngo iyo dusenze ngo niho urakubita ngo kandi nikibomoka ugasubira ugakubita ngo nikibomoka ngo ariko ngo kigabanya inkomezi ngo hari igihe kizozinda kigasenyuka haleluya bika ushobora kuba ukora kurakora uno munsi mu ukabona ntacyo bitanze ntacyo bitwaye bika shira mu bubiko mwene data kuko Imana nta gikorwa na kimwita nagenda kubwira nta kintu na kimwe dukora imbere y'ijuru gitakara gutyo ariko Imana irakibika ahantu ndakwingiza uno munsi nimba abandi bariko ba investisa
mu bihambaye bariko baremvesisa ku makonte bariko barabwira bariko barategekanya ibintu runaka bariko barategekaniriza abana babo runaka ndakwinginze uyu munsi natwe dushira ingufu zacu nyinshi mu bikorwa vy'Imana mwene data nimuze dushira ububiko mu bikorwa ejo Imana niyo yazingurura izobona ati Fleurine yarankoreyaka nanje uyu munsi ngira nyiganyiza intebe y'Imana ndakwinginze ukora ikintu kinyiganyiza intebe y'Imana mwene data haleluya 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 hari abantu benshi ushobora kubona ngo mugiye kijya sinogikora muri eglise ukubera ngo bijya ngo ni byaba mwarimu ngo ni byaba diakoni ngo ni byaba oya ico uko mwemu yaragukuyoboye gikore kandi si muri eglise gusa mubabanyi mubagenzi kora ikintu kigaragaza yuko utandukanye n'abajya babanyi babo badakijijwe haleluya mbe muramaze ko nako ari igihe ukora ikintu havuga ati ko kujya muntu arakijijwe pe arakijijwe n'umukozi w'Imana umuntu yagikora kandi nibisaba ko bari ikintu kinini Imana ntiraba ubunini bw'ico ukoze ariko iraba umutima ugikoranye haleluya haleluya ndakwinginze muri bikushoboye genda urabe bajya babanyi bawe ndakwinginze ugende mu babanyi bawe ugenda aho ubaye ugenda aho ukorera ugira ico ukoze mwene data haleluya ejo niwagenda ukabwira ubutumwa umuntu ukamwiziza ukavuga ati kabisa jewe uyu ngire ndamuha ubutumwa makavuye ahantu amenye Imana afata urutonde nagenda kubwira ico gikorwa kizokuvuganira Imana izibuka ati hari umuntu yazanye hari umuntu yatabaye hari umuntu yakuye hahandi iramuzana mu ngoro y'Imana ati nanje umunsi ngire ndagutabare haleluya ndakwingiza ugira ico ukora ibikorwa birahari mwene data hari benshi ngaho hazi batazi Imana hari benshi ngaho hazi banyotewe Imana genda uvuga ubutumwa genda utabara ubwoko bw'Imana genda mubazane mu nzu y'Imana ndabinginze mukora ibikorwa bikuza kuvuganira imbere y'Imana haleluya 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 uyu munsi tugeze igihe turi mu gihe c'imperuka aho abantu bose bikunda aho umwe wese araba ibimuraba aho umwe wese umengo yo kuraba ivyiwiwe umengo niwe n'inzu yiwe gusa ukamenga ivyo abandi ntibibaraba bene data ivyo bintu tubisezerere nk'abana b'Imana haleluya nibikeneye ko twitwara nk'uko abisi batwara nimba bisi uno munsi bariko barikunda ubwabo ariko natwe suko dukiye ko tugenda mwene data ndabinginze ngo mukora ibikorwa bizobavuganira ejo hazoza haleluya 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 sinzi ushobora kuba hari ibyo wategerezwa gukora hari n'ibintu biza bikaza nk'ikigerageza imbere yawe ariko ari Imana igiri gushira ku munzani ikavuga ati ngenda mushire ku munzani ndabe nawe hageza ico kintu kikakurengana ntiwagikora mwene data none nutagikora ninde undazogikora haleluya hashobora kuba hari ibyo wirengagije wategerezwa gukora hari uwo wirengagije wategerezwa gutabara ndakwinginze ngo tuve hasi tubwire Imana ngo Mana ngo mbabarira ndashaka dusenga Imana tuyisabe ngo Mana utubabarire kuri hajya hose hari ibyo twategerezwa gukora ariko ntitwabikora kuri hajya hose hari byinshi twirengagije kandi twategerezwa gukora ariko tuyibwire ngo Mana dushoboze ubwacu turi abantu buntu kandi Imana irazi intege nke zacu irazi ko turi abantu kandi turi abantu b'abanyantege nke ariko tubwire Imana ngo Mana ngo dushoboze kandi uduhiyere ko gukora haleluya haleluya ariko ndabingize bene data ndabingize mwese mufata iciro rimwiyumvire umwe wese agenda avuga ati je ndagiye gukora iki kintu nimba muhuye n'ikintu ngahonye wumve kugikora kubw'umutima ubikunze ugira umutima wo gukunda abandi haleluya haleluya ndabingiza mugira umutima wo gukunda abandi mugira umutima wo kumva mwakorera abandi wumve ko gukorera ikintu ciza umuntu ari umugisha kuri wewe haleluya mu buzima nimba hari ikintu nkunda ndakunda umuntu ambwira ngo Imana iguhe umugisha sinzi ko ari umuntu ameze nkanje haleluya uzopfa umubura ibindi bintu byose ariko usabira umugisha w'Imana haleluya
kuko iyo ndazi neza ko iyo nkoreye ikintu umuntu akambwira gusa ngo Imana iguhe umugisha mbavuga ati Imana wakibonye. Haleluya. kuko jewe natahuye yuko ibikorwa nkora ntabwo ari iby'umwana w'umuntu, nzi ko mw'ijuru hari ahantu biko birandikwa. Haleluya. nimba uno munsi nitanze nkakora ikintu runaka, hari igihe mbona nkora ibintu nkavuga ati none haje ndakomeye neza mu mutwe cyane ndasa nkumva umengo naje, ariko iyo nibutse yuko mw'ijuru hari ahantu biriko birandikwa cyane numva nongewe imbaraga. Haleluya. Haleluya. ndakwinginze ukora ibintu hamwe nawe ubwenge bwawe ukurengera bwa ati no ibintu nibiki, ariko wiyumvire ko mw'ijuru biriko birandikwa. Haleluya. hari igihe Imana izogutabara ikavuga ati kujya yakoze ibirengeye ibyo ubu. hari igihe ukora ibintu ukumva n'umubiri urarushe, ukumva urananiwe, ukumva umengo wobikatira ngaho onye, ariko wibutse ko ijuru rizobikwandikira ucuvuga uti Imana reka nkomeze urugendo, kuko nanje hari bizonanira. hagera igihe vyanka Imana nayo ikantabara. Haleluya. hari igihe Imana izibuka uburuhengira, hari igihe Imana izibuka kwitanga kwawe, hari igihe Imana izibuka ibyo wakoze ikavuga ati nimba ari umwana w'umuntu yakoze ibiremereye kugera hajya, nanje ngira ndamukorera ikintu hamwe abantu bose bama bavuga. Haleluya. hari ikintu nibutse, hari abantu duhora bakambwira ngo mbega wowe uri umusazi. ariko nagira ndababwire icyo nzi nicyo nzokura hano hantu mwene data. Haleluya. icyo nzi nuko ibyo nkora hano hantu mw'ijuru byaranditswe. Haleluya. nubwo no munsi noba hari ikintu ndazi ko ari umunsi bombe rizoturika, bantu bose baturaba bavuga ngo twirirwa twicaye ngaha, wehe ngo kwa gatandatu baza mu gitondo bakirirwa bicaye rikarenga, ngo dimanche ngo baragenda bakirirwayo, ngo kwa gatatu ngo nuko. ariko nagira ndababwire we komeza urugendo gusa, hari umunsi hari bombe rizoturika rigacecekesha bantu bose bakavuga ati bwa budi y'Imana bakurikiye ni Imana ishoboye, ni Imana ishoboye mwene data. Haleluya. ndakwingize wewe gusa gira inguvu, ongereza inguvu, muze dukore. Haleluya. mukora ibikorwa bivuga, mukora ibikorwa bifadika. murabe ukuntu Imana nayo izobakorera ibifadika mwene data. Haleluya. ndabinginze muve hasi dusenga Imana. twaje gusenga Imana tuyibwire ngo Mana ngo tubabarire kuri aho hose ari cyo twarirengagije, ngo tubabarire kuri aho hose ari cyo twategerezwa gukora ntitwagikora, ngo ariko Mwami Imana muduhe inkomezi niyerekwa, muduhe gushobora. irazi ko turabanyantege nke, ariko kumwe n'Imana yacu bizokunda. Haleluya. mukorere Imana mutitayeho amajambo abantu bababwira, mukorere Imana mutitayeho ibyo hariya na hariya. ajya amajambo nyene ajya niyagera ku mutima w'Imana akavuga ati no akagasuzugura ndakase ko abana bajamo ariko barabasuzugura. hari igihe ukora ikintu abantu bakagusuzugura bakagusuzugura ati no ujya muntu yarahevye ivyiwe, yarahevye urugo, yarahevye, ariko nagenda kwiye ko ajya amajambo ari agenda akora ku mutima w'Imana. ndakwingize mwene data tugerageze dukora ikintu gikora ku mutima w'Imana, hamwe tunyiganyize intebe y'Imana. Haleluya. 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 ndakwingize mwene data wiyumvire ntihabuze icyaguciye imbere kugira ngo kize, kugira ngo abe ari wowe ugira icyo ukora ariko uracirengagiza. ndakwinginze ngo uduze ijwi ryawe ubwira uti Imana mbabarira, mbabarira papa, mbabarira hajya nakwirengagije, mbabarira. ushobora kuba ufise mugenzi wawe cyangwa umubanyi wawe ukabona mu rugo vyanse, ukabona ubuzima bwanse, ukabona ageze ahantu agenda ari gusa, ukabona ageze ahantu atari ko araronka icyo agaburira abana, hakumutabara ngo ugire icyo ukoze, ugasanga wagiye kumuvuga mu bandi ubwira uti Imana mbabarira, kuko wakoze ibyo utategerezwa gukora nk'umwana w'Imana. hari igikorwa wategerezwa gukora uno munsi cyari kukuvuganira, hari igikorwa wategerezwa gukora uno munsi cyari kuba cyaranditswe mu gitabo. Haleluya. tugira Imana ngo Mana tubabarire kuri aho hose twirengagije, ngo tubabarire kuri aho hose tutakoze ibyo twategerezwa. Mana tubabarire, Mana tubabarire, turasabye imbabazi wa Mana. amaraso yawe n'imbabazi zawe Mana zitubeko. Mana uduharire, hari abo tutagaburiye twategerezwa kugaburira, hari abo tutambitse twategereka kubambika, hari abo tutabwiye ubutumwa
dutuma kandi aritwe twategerezwa kubazana mu ngoro yawe. Mana amaraso yawe twese, Mana uduharire utubabarire wa Mana. Uyu munsi Mana ntibitugaragare ko nk'icaha, turakwingiza ngo amaraso yawe twese utubabarire uyu munsi Mana. Numara kutubabarira Papa, turakwingiza uduha inkomezi. Ubwacu turabana ubuntu wa Mana, nacyo twakwishoboza, ariko turakwingiza uduha inkomezi Mana. Uduha inkomezi zo kugukorera Papa, kuko tuzi ko ari wowe uhemba neza. Niwe mukoresha mwiza, niwe uhemba neza. Ni wewe Papa, ni wewe. Turakwingiza uduha inkomezi Mwami, udushoboze Mwami Mana. Urugendo Mwami ruraruhice, aho abantu basigaye bikunda, aho abana atakira wundi Mwami. Yesu turinde wa Mana nzima, uturinde kubaho nk'abantu b'isi, ariko tumenye Mwami Mana iyo turiko turasha, tumenye Mana ko ibikorwa bizotuvuganira. Uwiteka Mana ugira neza. Uyu munsi niba hariho abariko baraziganya mu mabanke, dushoboze natwe Mwami tuziganye mu murimo wawe. Dushoboze natwe Mwami tuziganye mu bikorwa vyawe. Nimba hariho abariko barandikisha no munsi mu mabanke amamiliyari n'amamiliyari, turakwingize natwe Mwami Mana mu bitabo vy'ibikorwa vyiza vy'ijuru, twandikisha ibikorwa vy'amamiliyari n'amamiliyari. Yesu nibyo bizotubeshaho ubuzima budahera. Ibyaha mw'isi bifise dere limite, ariko iyo bizibagiranwa Papa, ariko ivy'ijuru ngo bizoraha iteka ryose. Turakwingize Mana udushoboze Papa, udushoboze kugira investisema ibihe bidashira wa Mana. Turakwingiza uduha inkomezi Mwami Mana. Turagushimiye Papa ko wumvise kurira no gutaka kwacu. Turagushimiye Papa, turagushimiye. Turavuze ngo nuhabwe icubahiro. Mani baho umugisha. Jambo Imana yaretse